bakunzi b'urugo rwa Bwesu TV turamukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu mwanya muri studio ya Bwesu TV turi kumwe n'umushinga ntahe canke umugabo yitwa bahita umusesanguzi. Aha, umusesanguzi. Ariko umusesanguzi. Ego. Ndanezerewe kukubona muri studio ya Bwesu TV. Rero hano muri Bwesu mu rugo rwa Bwesu TV muri studio ya Bwesu TV imbere ko dutangura ibiganiro tubanza gusenga. Reka dusenga Imana mu kanya gatoya hanyuma bize tubandanye iganiro. Mwami Imana yacu turagushimiye kuri Imana y'igitangaza, Imana y'ubushobozi, Imana igira neza. Turaguha icubahiro kubona utwemereye guhura n'uyu musesanguzi. Turaguha icubahiro nyakubahwa kugira ngo tuganire twungurane ivyiyumviro kandi ivyiyumviro bizofasha benshi. Mana nziza, Mana y'icubahiro, turi imbere yawe ubane natwe we hagati yacu. Turasengeye wari wese azokumva ikiganiro kize kimwungure, kize kimugirira ikimazi. Urakoze, tusengeye akanya tuzokumara hano kose, tubisenze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Amina. Nyakubahwa musesanguzi, uko namaze kukubwira ndanezerewe ugira kandi. Ego. Wamaze kuvuga ko uri umusesanguzi. Bo izina ry'ubusesanguzi n'abantu barimaye. Aha. Bitewe n'uburyo nsesangura inkuru ziba ziriko ziravugwa hamwe n'ahandi, bacabona ko izina rimwiye ariko banyita umusesanguzi. Aha. None mu ncamake mu kirundi cumvikana umusesanguzi gisobanura iki? Bo kivuye muri vuga gusesangura canke guserangura. Aha. Sivyo? Ni nk'umuntu akubwiye nk'ikintu runaka ntugitahure. Hagacaza umuntu agisobanura mu buryo bwagutse akagutahuza. Uwo muntu niwe witwa umusesanguzi. Urakoze cyane. Urakoze natahuye. Ariko rero nagomba ndakubaza ikibazo. Musesanguzi mumenyesha amakuru. Kera mu gihe cyahera narinzi kuri umukozi w'Imana. Wari umuririmbyi rurangiranwa, wari umuvuga butumwa. N'ubundi umuririmbyi n'umuvuga butumwa. Nubishije muri kera n'ubundi umuvuga butumwa. Uri umuvuga butumwa umuririmbyi kwera. Yego. None ko mbona ubu kenshi haraho uvuga ibijanye na politike cyane. Bo mu bisanzwe twebwe community yacu ya Afrika nko Afrika yose mu Burundi gusa hari ibintu dusa nkaho twahebeye bamwe. Mugabo mu byukuri byatora abatwese. Tugiye kureba mu mateka ya Bibiliya twasanga abitwa ngo n'ubwoko bw'Imana bagwanira ubwoko bwabo, sivyo? Baragwana intambara bakazita intambara nyiranda. Wanashaka ni naho havuye ijya mvugo y'ikirundi ivuga ko ubwoko butigwanira burahona. Niho byavuye. Kandi n'igihugu bujya kiragwanira kuva kera kuri basokuruza muri Bibiliya. Rero twebwe abubu dutwagwa nabi kubera abitwa ngo ni hanga ry'Imana, abitwa ngo nabakozi b'Imana nabakorera Imana. Ivyo ivy'umuyoborere y'ibigwi dutwaye babitiye umugongo. Hari abo babihebeye. Je nkunze gutanga uburorero kuri Eglise Pentecote na Eglise Adventiste, Eglise Anglicane. Iyo ndiko nganira nawo ndabaha akarorero. Nk'ubu represent wa Eglise yanyu yoba ariwe mukuru w'igihugu cacu. Ubona igihugu cyo bakuyobora gute? Ni example ntanga. Nimba ayobora ishengero ry'Imana neza, aje kuyobora igihugu cyose, igihugu cyo bakiyobora gute? Mugabo tukiraho nyene uzosanga ababitwa abakozi b'Imana aribo babuza abizera babo kuja mu ndongozi z'igihugu. Hari umuntu aca yibaza, none duhari kugira ngo tuyoborwe neza mu mashengero, hama mu gihugu tubogwe nabi? Nico umuntu woca yibaza. Urakoze cyane. Tugihagaze ngaho gatoya. Nagomba mvugire
abarongozi bamwe bamwe aho bakunda kubuza abaja muri politike cyane cyane ni abarongozi nkabo rimwe na rimwe barababuza ariko ndindira gato aho ndashaka tuyumvikane sivyo ndashaka tuyumvikane iyo muvuze politike mushatse kuvuga iki politike no kuvuga cyo dushatse kuvuga no kuvuga ngo twatwinjiye mu by'uburongozi bw'igihugu mugabo no mu madini ariyo politike no mu mashinga ariyo politike ubusanzwe uburongozi bwose ni politike ibyo ndabitahura uburongozi bwose ni politike no kumenya ingene utwara abantu kugira ngo ubarongora kugira ngo bakumvire ubashitse kuco ugamije kubashitsa ariko romba bari singomye duti numbero y'ikiganiro shaka ko tugenda abantu badutahura duhere kuri Mose uwo bita Moyize canke Musa Musa niwe Imana nkoshi terume yateye iteka ryo gukura ubwoko bwayo mu buja kwa Farawo kugira ngo abashikane azobashikane mu gihugu cy'isezerano sivyo mugabo turabona Mose nyuma yaje kurongora ubwoko bw'Imana mu buryo bw'imwemu ndetse n'ubw'umubiri kubera ko uyu munsi none bavyara ico sinokivuga ko cyane impamvu bavyanka nongiye kwinjira mu burongozi nyezina navuze nisiye tumwa twinjiremo cyane nari nshatse gusa ndagashiremwo kibananiza ikiganiro cyacu reka twe kibananiza ikiganiro cyacu kuko ubusanzwe abene gihugu turi mu gihugu abanyagihugu turi mu gihugu kandi turemererwa kumenya iby'imitegekere y'igihugu cyane turavyemerera no kubigiramo uruhara ariko turavye urashobora gusanga abakristo benshi batari abarongozi no marongozi bamwe bamwe barimwo urashobora gusanga ari abanyepolitike ari abashikiranganje abashinga amateka ari abakenguza amateka kandi ari abakristo mu mashengero mugo atari abarongozi mu mashengero umbabarire gato mu byukuri ahantu tugerageze kuhatahuza abantu kandi nukuvuga ngo tabitahuye abantu ntabyo bazo batahuye kuko wowe ubuserukiye abantu bako badukurikirana abanyamadini abitwa ko ari abemera Imana mugabo bahurike mu madini atandukanye so iyo bavuze ngo ntabwo umukozi w'Imana yemerewe kuja muri politiki aha hantu ndashaka bazibaharevize neza cyane gose kubera ko uzosanga mu bahanuzi b'abakuru b'ibihugu ahenshi haba harimo abakozi b'Imana ahenshi ivyo nari nzi neza kuri Buyoya nari nzi ko presque tous les églises abarepresenta bari abahanuzi ba Buyoya ndazi igihugu kirongowe n'uwahoze ari pastori kandi n'ubu ni pastori kandi ico gihugu kiyobowe neza kabisa ivyo ndabizi rero ndiko ndaza hano ha rero ni vyiza ko abantu twemera Imana tuja mu burongozi bw'igihugu cacu kugira ngo tubiroderese none nkunda gutenga karorero umukuru w'igihugu ntaba yashizweho n'Imana neza cyane ijambo ry'Imana rivuga ngo mwubahe ababaganza kandi nta burongozi butava ku Mana nimba ata burongozi butava ku Mana kubera iki abita ko ari abakozi b'Imana batagomba ko tuja muri ubwo burongozi umviriza rero uri umusesangutsi kandi azi ko asesanguye byinshi ndi n'umuririmbyi uri n'umuririmbyi none ijambo ry'Imana ko rivuga ngo nta usaba abami babiri none abami babiri ngani bandi urumva umaze kwinjira muri politike y'igihugu hanyuma ukaza kwinjira mu kurongora ishengero utusanga hariho kimwe kinyohwa ndashaka ko tubatahura mukozi Imana tubatahura hano hantu iyo bavuze ngo nta usaba abami babiri yohava kundi umwe akanka ubundi ntimuze mubizana mu nzira zose ni kuvuga ngo nta ukorera Imana yongera akorere na shetani niyo sanse babizanyemo none ni kubera iki iyo muri aya madini nyene hadutse kutumvikana bitura inzego za leta baja muri ya politiki bamwe batwarwa na politike nyene ni kubera iki
aho rero niho hacagaruka ikibazo. Aha rero si ukuvuga ngo n'abami babiri, oya, abase abami babiri. Waruzi ko ubutwara idini mu gihugu cyacu cyose ari munsi y'uburongozi bwa nyenicubahiro umukuru w'igihugu. Ico ndakizi. Niko bimeze. Rero nimuze tumenye ingene ibihugu byacu biriko biratwagwa. Tubimenye. Burya wana mu madini yabo kwigishije akaranga mutima abene gihugu. Donc babigishije bo bigisha gukunda igihugu, bakabigishiriza mu madini. Nukuri igihugu cyacu cyo baye paradizo. Kuko nkunze kumva ngo mu Burundi ngo 80% n'abakiriso. Iyo abiyoka nimba koko yo 80% y'abakiriso by'ukuri koko bagaca bigishwa gukunda igihugu kabisa bakagira akaranga mutima, twe twubaye muri paradizo. Mugabo mu idini bakubwira ngo je natanga nakondera video kare y'umudamu bamwandikiye ko bagomba kumugira cesarienne kubera ko byanse ko yibaruka mu nzira nziza. Ararahira ararengwa ngo pasitori wiwe yaramubujije ngo ntibakamugire cesarienne. Gutyo nyene. Yego. Ndabise ngaho iyi video. Nayifise. Umwihari avuga ndayemwereke. None byavuye bigenda gute? Erega sikera n'uyu munsi. Byavuye bigenda gute none? Bamugire cesarienne cyane bamugiriye. Ari ibintu bincanga. Nukuvuga ngo uyu muntu pastori wiwe yamugize ikigirwamana. Hariho n'abakubwira ngo twebwe mu byo twizera ngo ntitwizera ko bagomba kutwongera amaraso yo yakamye. Umviriza rero ndaguciriyemo. Ibyo uri kuravuga ndabyumva. Hariho benshi bakorera mu buzimire. Hakaba n'abandi bigisha inyigisho z'ubuzimire. Ugasanga bari kwarigisha abakristo babo inyigisho z'ubuzimire. Ntibibujijwe ko umukristo aje kwa muganga. Ntibibujije ko umukristo yakanya amaraso yamutera. Muganga atanze impanuriye ntibujoka kwa yumvira. Mbere we nashaka urana nk'ibi by'incancu biba byaje byibyaduka n'ibikitusa. Byo kabaye byiza aba barongozi b'amadini bagiye bahimiriza abakirisu babo kubyitabira ni kuneza yabo. Jewe hano mbere muranumva bahimiriza sinzi nkanda ariko hari abakubwira ngo ngivya leta y'isi ngo ntubizane mu ishengero. Ubwo n'ubuzimire nguma mutuzanyemo. Bakibagira kare wari mu buzimire. Bari mu buzimire. Nico nabishije ntaye nanje. Nkiri kuri ki warumba ati mperuka uri umukozi w'Imana. Je no kwindi umukozi w'Imana. Nubu ndahamya ko ndi umukozi w'Imana. Kubera ko ibikorwa jewe nkora ntabwo bibangamira umuntu numwe. Kiretse inkozi y'ikibi gusa. Ni nka kwa kundi Yesu cyangwa bita Yesu yigishije evanjire abicumisa inkota baramubamba. Bajya bamubambye bamwagiriza ko ari gisambo. Bana ko banamubambye hagati mukunzi winda. Bana ko banamubambye hagati y'ibisuma. Bamwagiriza ko ari umusuma nk'abandi. Kubera ibyo yababwira byabacumisa. Je nanje abanyita ko ntakorera Imana. Nibajya mvuga ibintu bikabakomerera. Bikabakora ku mitima. Bajya bikora ko bwati ujya muhungu n'umunyamacakubiri. Kubera ko kabakoze ko jewe ndamaze gutahura. Aha hantu nyumve kabisa. N'abadukurikirana bavyumve. Ndamaze gutahura ata muntu anyigishije yuko ku isi hariho injustice. Akarenganyo. Ibi ndamaze kubitahura ata ubinyigishije. Ndamaze gutahura amabanga menshi y'isi ata uyanyigishije. Henda kwa karorero gato. Akaroro koroshe. Ubu isi yose ubu turayifise mu ntoki. Ufite telefone iri mu internet. Mugabo wakoze internet. Nta internet yari afise. Cyabaye ikimbiro gusa. Kabitahura. Ubu mwana atagiye ku ishuri turature ngo tukamukubita. Kandi uwatanguje amashuri atize. Aha, uvuze ikintu gikomeye. Mbega uwatanguje amashuri wo mumenye ninde? Ntiyize. Yize hehe? Nimba yarize amashuri so yatanguje uwo. Uwatanguje amashuri ntiyize. None yize mu gihe shuri. Watuje tuvugana ukuri. Yize mu gihe shuri. Mbega umuntu we yatanguje ibiharuro. Yoba yarize cyane. Yabyize hehe?
mbe byatanguriye ibyo byose ni ibintu umuntu agomba kwibaza bimwereka yuko ku isi hariho amayobera ni ukuvuga aho wowe ugeza kwiyumvira niho abandi batangurira kwiyumvira ibyo umuntu atazi ntibisigura ko birabaho nigeze gusoma igitabo kimwe bambwiye ko umugiriki ariwe yatanguje izi nkino umugiriki niwe yatanguje ibiharuro sinzi nayo ko hari icuzi ku mugiriki duce duhera ngaho nyine tukiri kuri uwo mugiriki yabitanguje we yari yabikuye he n'amafiction njyanye Imana yabimuhishuriye hari ubizi nabyo nibanga nibemere ko rero n'uyu munsi Imana igihishurira abana bayo ivyanditswe biranabivuga neza mu misi bimwe mu bizogaragaza ibimenyetso by'imisi y'imperuka nuko intambara zizoba nyinshi n'impuha z'intambara kandi ngo ubwenge buzogwira kandi ngo abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanje apana je musesangutse Imana izobavugisha. Uravuze ikintu cerekeye intambara. Ubu hari intambara z'urutavanako nyinshi cyane. Nyinshi z'urutavanako. Yego. Mbega nk'umusesanguzi ndanezerewe cyane kubona umusesanguzi yaje muri studio ya Vuga Yesu TV. Yego. Yanezerewe ko n'umusesanguzi kabisa. Izi ntambara z'urutavanako wozivuga kwiki zitanguye ubu canke zatanguye kuva kera? Nako nsoma igitabo kiraho umwanditsi yavuze ati ahantu ibintu by'isi bibe yamayobera binagoreye ndabibereke uwaremye isi ntayibamo yibera mu ijuru urumva umva ingenera amayobera yarayiremye ntiyayibamo yibera mu ijuru kandi iki kibazo mbajije kirahambaye cyane mu bisanzwe intambara ni nyinshi kandi intambara zatanguriye mu ijuru cyo ndacemera sivyo mugabo no mu isi ntizitanguye umunsi zatanguye kuva kera ngomba ndakubaza ubuze ko zatanguriye mu ijuru zatangujwe nande ku bantu bizera abasoma igitabo ceranda ca Bibiliya no mu njiri ntagatifu biranditswemo musanzwe intambara mu ijuru bien sûr zatangujwe bitewe ku kutanyurwa n'abatwara ikirundi kutanyurwa no kuba kutabumbwa nuko mana abari sivyo nuko uba wagizwe niki kandi nge no kuraba no mu isi iyo niyo source y'intambara nyinshi ziko zirahaba mu ijuru nkuko ibyanditswe bivuga Luciferi shetani yakiri Luciferi sivyo Luciferi zine ry'ubuhizi cyangwa ry'icubahiro voilà Luciferi ntiyabumbwe nuko Imana yamugize ntiyabumbwe n'icubahiro Imana yamuhaye yipfuje kumera nk'Imana bivuye kuki Imana mu mugambi w'agakiza burya niho byatanguriye mu mugambi w'agakiza Imana yavuze iti tureme umuntu sivyo bacamuvuga butumwa ndabyumva bandanye bandanye Imana rero ivuze ati tureme umuntu acabaza ikibazo Imana yabwiye ndetse yabwiye bane ngo tureme umuntu nikibazo cyo cabibaza uranyishura mbajije cyane kumbura udwanafasha tugirwa ko abadukurikira tuvuze ngo mu ijuru Imana yavuze ngo tureme umuntu bashaka gucabaza kino kibazo none Imana yabajije bande no kuvuga Imana yakoze mu butatu nyene très bien mu butatu tureme umuntu mpemu yera Yesu Kristo ari we Yesu Kristo Imana umwana Imana mu butatu rero Imana data Imana umwana Imana mpemu yera Imana mwuka ivuga iti tureme umuntu barabyimenya bari mu muntu burya hari ama eglise menshi atigisha iby'ibanga ry'agakiza sibyo nje kwigisha sibyo nje kuvuga umuntu baramuremye barabumvye umuntu mu ibumba tusa hama Imana babumvye umuntu en présence des anges y compris Lucifer mugabo Imana iza gushira imwe mu muntu baba mareka abandi badahari ibyaje kubabaza Lucifer ibyaje kubabaza Lucifer ati kubera ko Imana twabumvye umuntu turi kumwe ikamushiramwo imwemu yonyene
akara gatahura ni nk'uku je nawe dushaka kasubiremo aho kantu yavuze ngo kubera iki Imana twaremye umuntu turi kumwe mugabe kamushiremwe impwemu yonyene twebwe tudahari tutari kumwe oya Luciferi iki ni kibazo yibajije aca kibaza n'abandi bamarayika abandi bamarayika naco byari batwaye none si Imana ni Imana iri hejuru ya byose bikora uko bigombye Luciferi ati negative kandi birabe neza ibi Luciferi atanguje hajya nivyo bibanu ngaha aha mu isi nivyo biri enda kwereke dushobora kugira umugambi je nawo tukavuga tuti tworore akarorero inkwavu sivyo yego tukorora za nkwavu kumbura ugasanga jewe nagumye ndondera ama experience ku by'ubworozi bw'inkwavu hamwe inkwavu zacu zikagwara n'akarorero zigwaye kavuga ati iyo ni petit problème ndazi ngene zivugwa nkacenga nkikorera umuti kuko navyize nkaguha genda uzivuruze ukunukunuko zigakira utangura kubera ko umusesanguzi twagiye umugambi wo korora inkwavu hamwe mugabo ntanyereka ingene yakoze umuti wo kuzivura ntabinyigishe ishari kabera tawe ishari yo gishigi isi kwa kundi Kayini yica Abeli amuhoye iki ubusa kubera ikimazi cha Abeli cemewe n'Imana iciwe n'icemego aho kunyenyekeya amubwira uti basi mbwira ego je n'icemewe wowe kuri kicemewe amubwira ati Imana yadusabye ibiva amaraso ntiyadusabye ibiri Imana ahitamo kumwica nukuvuga kutaba proud nuko Imana yakugize kutanyugwa nuko uri niyo ntandaro yizi ntambara ziriko ziraba Luciferi rero ati bamarayika bene wanje bene wacu Imana ntibikunda tugomba kuyigarariza itwereke ingene yashize impwemu mu muntu bitabaye ibyo Imana tuyekuta kudeta Luciferi aparvena gukonvenka ica gatatu c'abamarayika bari mu ijuru kandi womenga ibyo Luciferi yavuga birumvikana uvyumvirije menga birumvikana none barabumvye umuntu Imana yaravuga zana ubwondo abamarayika barabayede zana ubwondo zanira amazi tugira uku umuntu barahejeje ikintu kirajyamye ngaho nimba yabarungitse muri recreation nimba yabarungitse muri pause kugira ngo yigire akajede ka bagakwasanga umuntu ibi rero n'abashinwa barabikunda cyane je nako n'abashinwa abashinwa yes n'abashinwa nako n'abashinwa kwana n'abakoreya n'abavietnam niko bameze bose niko bameze vraiment twarakoranye tuko turamonta ama antenne institute za limitiere za Econet nari muri jyano zenye aho bashinga ama antenne twarajana twaramonta antenne tukamonta tugaheza ugateranya ivyuma tugaheza antenne gashika hejuru hageze ko bayishira morezo twaba turushe bakavuga ati nimuruke gatoya dushatu bandanye kagira uko twavyuka bisanga byose byaheze none ko mutatubwiye none ngo ntimware muje dukora akazi kwa hejeje ikibazo kiriye ni naco gituma n'ibiraro kenshi babikora ijoro babikora mu ijoro bafise amabanga yabo ibi rero izi ntambarizi niyo mpamvu navuze ni rero ni vyiza ko abizera abanyamadini yo mvuze abanyamadini abantu bitaro ubutandukanye basi abinjira mu mashengero ya Gikristo bamenya ubuzima bw'igihugu ubujya muze mu bigenzure neza kahise kavuga muri Bibiliya erega ni kahise kisi ni kahise kisi nivyo nta kahise ka Bibiliya na kahise kisi kabaho je ndibuka iswa tuga muri 9e yari yo muri Bible jewe yanyorohera cyane kubera ko nabanyirayize muri Bible nkazamana je no mu ishuri kandi wari n'umwana w'umupastori nari n'umwana wa pastori naye n'umukozi w'Imana natanyorohera niyo mpamvu rero abantu nibareke kwicanganya bareke kwibesha bigira agahambaye mu madini ngo ubuzima bw'igihugu ngo ni by'abapagani ninde babesha
reka twibandaniriza imbere gatoya imbere yuko dusozera nagomba kubaza ikibazo kindi. Turabona izi ntambara ziriko ziraba mu isi, isi yose, mbega zitegura iki? Bo ibyizi ntambara ndiko ndabivuga ko byinshi cyane gose. Ico zitegura ubwa mbere nibatahure ko ari ikimenyetso cy'uko isi igeze ku musozo. Abantu nibavyumva babimenye babitahure. Kandi nubwo turiko turagwana nk'abana b'abantu kugira ngo turagize intambara zihera, intambara ntizohera mu isi. Wapi? Isi zorinda iva intambara zigihari. Niko je ndabyizera. Kimwe gusa ico zinyigisha zino ntambara mfatiye ku mateka nkura muri Bibiliya wanashaka no mu bitabo by'amateka y'isi, abantu kadukiye kuzikuramo icigwa gikomeye cyane zino ntambara byinshi, kubera ko hariho abantu iyo babona bari ko baratsinda mu ntambara bigira gahambaye, bakabona ko bari abo ku rwego rwo hejuru gusumba abandi. Nkunda kubivugira kuri hano mu karere k'ibiyaga binini byacu. Nukuvuga kenshi nkunda gukompara amoko cyane, niyo nkunda gukompara kuko ni intambara umenga zijya kuganisha ku moko ugiye kubiraba. Erega wanashaka no mu madini intambara zihari umenga ziganisha ku moko. Amadini ari mu intambara, nubwo bamwe bazite ngo intambara nyiranda, barababese ziyase intambara nyiranda. Intambara nyiranda nizo kugororoka, sizi yamufatira amashati mu madini wanyu ngo naka yivyigira 10 ngo naka ngo numurongo ziyase intambara nyiranda. Wapi? Rero nkunze kwigira cyane ku muntu yabaye umuhanga gihangange ku isi. Nawe ninde? Urumva sinibaza ko harabi gihangange ku isi mu kugwana, mu gutegura intambara, mu kuziyobora, mu kuzigwana no mu kuzitsinda nk'uwitwa Alexandre le Grand. Alexandre Mukuru ndamufise ko ibyigwa byinshi cyane nobwira abantu bikabafasha. Mugabo bihuye n'ikibazo mbajije uyu Alexandre Mukuru, kimwe cyo novuga ku mwitwa narambiye n'abantu mu kurangiza. Reka ngicyo ndababwiye ku uko Alexandre Mukuru yarangije. Alexandre Mukuru amaze kubona ko agiye gupfa, yakoranije ibigatanya byiwe gatoya tarabandanya afatiraho nyene. No kuvuga uko nabisomye, umwami Nebukadineza niwe yatanguye gutwara hafi isi yose. Hakurikira ko Alexandre kandi yanyiganyigije isi bandanye. Mu bisanzwe navuze abantu bakeneye ko tubabwira amateka, aya mateka tuzuzatse babwire kabisa. Tuzobitegura twe nawe tubabwira. Ngiye kubabwira gusa je niko mvuga fa ya Alexandre. Alexandre amaze kubona ko agiye gupfa, nk'abantu nk'ahantu muhigire ikigira intango kigira ni iherezo. Kimucumve uwo bukomeye gute kuri iyi si, umenye ko ugomba kuzoshika ahantu ingufu ziguherana. Ibi niko bimeze. None ntubona ko turiko turasaza twese twari dufise ingufu kera. Voilà. Ubu twashaje. Exact. Dutanguye kwega amaguru. Niko bimeze. Nukuvuga uwavutse wese abeho aziko igihe kizogera apfe. Alexandre rero umwe yakora amateka ku isi, amaze kubona ko agiye gupfa, yabonye ko ibyisi byose ari ubusa. Yakoranije ibigatanya nukuvuga abagwanyi yarafisi, ibikomangoma, abasirikare biwe, n'abami biwe n'abatware, arabahamagaza. Arababwira ati mwabantu mwe mukomeye, mwebwe mwafashije kugwaniza ziriya ntambara zose, ndabona ko ngiye gupfa. Mugabo ubwo ngiye gupfa ndamaze kubona ko ibyisi byose ari ubusa. Uyu ni Alexandre le Grand abwira babasirikare biwe bakomeye, abatware n'abami abo yahaye ubutegetsi bose yarabakoranije. Ababwira ati ndabonye yuko
ivy'isi byose ari ubusa, arabereka ubwami bwose yagiye arafata bwose yigarurira. Ati rero ngiye gupfa, ati nkeneye yuko amaziko yanje azobera icigwa abantu bose, abantu bose. Ati ubwa mbere, inzira muzoncishamo mugiye kumpamba, inzira yose ni muyisesemo amabuye y'agaciro, amazahabu. Donc ibi amabuye y'agaciro, masuka amazahabu. Hama n'isanduku muzompambamo muzoyitobore, amaboko yanje azogendere hanze. Uri musesanguzi kwe, kugira abantu umbabare gato bazobone ko naje mw'isi atakintu nzanye kandi ndayisubiyemwo ataco ntwaye, babone ko amaboko yanje ari free, atakinafumbatiye. Amazahabu ntunze mu yasese mu nzira abantu bose babibona. Bina Alexander Roga. Ibi rero iyo ndiko ndarabibwiza intambara turiko turabamwe muri isi, urabona umuntu yivuga ibigwi ngo nisha abantu bangana uku, nafashe imisozi ngana uku, nafashe amakomina ngana uku, igihugu runaka nacigaruriye. Alexander Roga yakweza isi yose, apana komine, apana igihugu, apana kontina, isi yose. Nuko bamuhambye. Nuko bamuhambye. Rero nifuje ko abantu badukurikiranye hano kuri ni Vuga Yesu TV mwigire kuri Alexander Roga ingene yahejeje. Yaje mw'isi ataca azanye, isanduku bamuhambyemwo barayitoboye, amaboko agendera hanze kugira abamubona bose baboneka atakina twa mu kuzimu. Okay, reka dusozere nyakubahwa musesanguzi, ariko dusozere kuri aka kantu kamwe. Turumvise uyu Alexandre ko yagwanije isi yose kabisa n'ibihangange vyiwe. Turabona ko muri ico gihe intambara zarabandanje gushika n'uyu munsi. Mbega nozi intambara zizohera ryari witegereje nk'umusesanguzi? Nabivuze neza. D'abord izi ntambara ziko ziraba mu isi, hari intambara Bibiliya yahanuye, sivyo? Nk'intambara zo muri Palestine. C'est même c'est mentionné dans la Bible, sivyo? Zene zigomba kuzohera kiretse Yesu agarutse. Yani ko okay. Kiretse gusa nk'izi ntambara wumva ngo u Rwanda rugomba gutera Burundi, ngo Burundi bugomba gutera u Rwanda, izi ziraba zigahera. Inyuma y'indi myaka zikaba zigahera, mugabo hariho n'izindi zizahagarara kabisa. Abibaza ko isi izofirose amahoro. Wapi? Mbega nta kuntu twogereranya, turabona ko habaye intambara ya mbere y'isi yose, haba intambara ya kabiri y'isi yose. Iyi ntambara nishobora kuba umuntu ariko aragereranya uravye ibihugu byose, Uburusiya, za Israeli, za Irani, ukacurana muri Afrika. Nishobora kuba intambara ya gatatu y'isi yose umuntu ariko araraba mu vyiyumviro, ariko ariyumvira. Bo intambara kugira ibi isi yose igira imbarutso, igira n'ibivuye, sivyo? Abantu benshi bakunze kuvuga ngo intambara ikira muri Kongo ngirashobora kuba intambara y'isi, sivyo? Iyo yavuze intambara y'isi ndashobora kuvyemeranya yuko yoba intambara y'isi bitewe n'iki, nuko ibihugu rutura biza bikaronderamo inyungu zabo, sivyo? Muri yo nzira iba intambara y'isi. Mugabo apana muri gwa rwego guko ari intambara ihuza ibihugu vy'isi, sivyo? Kuko nk'ubu ntuzobona umunyamerika ngaje muri Kongo afashe inkwa arasanye n'umunyafrika. Ntuzobona umurusiya ngaje muri Kongo ngafashe inkwa arasanye n'umunyafrika. Wapi? Umunyamerika akoresha umunyafrika, umurusiya akoresha umunyafrika, umufaransa akoresha umunyafrika, kiretse gusa ko abaza gutanga main d'œuvre naba baje gukoresha ibikoho rutura canke amadrone, ntuzobona kuri front line. So iyo bavuze ngo intambara y'isi ni hamwe usanga ibihugu byose byisanze muri rya ntambara ku nyungu presque 10. Koresha imvugo nk'akarorero nk'intambara ikira muri Iran. Irya ntambara barabye nabi niyo mbona ko ishobora kuba yo kwadukamwe intambara y'isi. Kuko ubugira kiragwanwamwo n'uburyo mu by'ukuri bushobora gukwega isi. Enda gwakarokoroshe. Urabona Iran yablotse umuhora wa Hormuz. Ubu nta gihugu na kimwe ku isi kitahuye n'ingaruka yabyo.
kubera ibitoro byaciye kapu. Burya ibitoro byinshi byava muri Iran. Iyo bituruka kujya kuntu rero Iran yabrose umuhora wa Hormuz byakoze ku mutima wa Amerika. Bivuga ngo ibihugu bitavuganwa na Amerika bica bitunga urutoki Amerika. We Amerika iyo ntambara wagiyemo niyo itumye Iran igira bijya. Raba ingene iyo ntambara mu biganiro na Iran intambara ihere twe tutirongera amahoro. Nkamwe roho komeza kuba ukudadaza. Amerika yashobora gukoresha bomba atomique birashoboka. Mugabo nta wuzi mbe Iran nta ifise. Nta wizi. Amerika ivuga ko igwanya Iran ikikorize bombe. Nubwo Iran niyo bitazifise. Nta bihugu biri ariye kuri Iran bizifise. Bishobora guca bihorera Iran. Bigize intambara birayobeye. Kimwe gusa ntabwo ziraba intambara z'isi. Intambara ya gatatu y'isi abantu bakunze kuyiririmba. Mugabo ntiharagira kiba. Urakoze. Nyakubahwa Musesanguzi ndagukengurukiye ukuntu wemeye kumpa iganiro hano muri studio ya Vuga Yesu TV. Imana iguhezagire. Narinzi ko ijambo ry'Imana utakirivuga none urarivuga umukozi w'Imana kandi urariserangura utubwiye n'ivyo tutari tuzi. Imana iguhezagire. Kaze n'ubundi munsi mbega undi munsi nasubiye gutumira uzonyitaba n'amahoro menshi. Urakoze. Nagomba turangize dusenga abakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV. Ndabaye ikaze kuri iganiro muze mucumvirize mwitonze kandi muze mugiheze cyose kirimo amanga kandi kirimo ibintu bikomeye. Nimuze mwibagire kurayikinga gufyonda kuri kaje gakumu no gushira ko commentaire ibibazo byose muzogomba kubaza. Turi kumwe na Musesanguzi murandika muri commentaire hanyuma Musesanguzi azokwishura. Imana ibahezagire. Dusenge. Imana turagushimiye kubanye natwe muri iki kiganiro wakoze. Hezagira datuja bazocumva bose. Uhezagire Musesanguzi ukomeze kumugirira neza nawe nyene. Izina ryawe rikomeze guhabwa icubahiro n'ishengero ryawe ukomeze kurigira neza iyo riva rikagera. Izina ryawe nishiwe hejuru tubisenze mu izina rya Kristo Yesu. Amen.